Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatuhuza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yasabye ko prophete Modeste yapfungwa kubera amajambo yatangaje, ariko bikaboneka neza ko ari amajambo arimwo ibinyoma bikomeye cyane, aho yavuze ko ata murundi n'umwe upfa ariko bikarangira benshi bapfuye. Ibyababaje abatari bakeya ndetse benshi bakavuga ko ibi bintu ubutegetsi bwa CNDD-FDD budahagurutse ngo bihagarike, byanze bikunze mu minsi iri imbere rwose ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi, kubera ababiyita abaprofete bagahenda abanyagihugu ndetse n'abategetsi, bigaragara ko bari kwica igihugu aho kugira ngo bakize igihugu. Ibyinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akanika ko ryo keza ko kubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Wa muntu aho guhagarika impfu nkeka yazihamagaye, mu gihe uwitwa Prophete Modeste yari yatangaje ko yavuganye n'Imana ko ku genekerezo rya 20 kwezi kwa 2024 ata muntu n'umwe aza gupfa mu Burundi. Hari benshi baguma batwandikira n'agahinda kenshi ko babuze ababo canke abagenzi babo, bandika bashavurire Modeste ngo yabatambye ku mubyimba. Byibutse ko kuva Modeste avuze ayo majambo uwitwa Apotre Mbayahaga nawe yatangaje ko ibyo bintu ari ukubisuzuma neza, we yabonetse atemera ibivugwa na Modeste. Iri higanwa rya Modeste na Mbayahaga ryasa n'iryatanguye muri 2019. Uwo mwaka kugira aryohere ubutegetsi bwa Nkurunziza bwavuga ko bukorana n'Imana, Mbayahaga yari yatangaje ko umurwi serukiragihugu w'u Burundi intamba mu rugamba wari ugiye kurya bwa misima imirwi y'ibindi bihugu muri kani ya 2019 yabera mu Misiri, Egypt. Budakeye na kabiri Modeste nawe yaramubeshuje atangaza ko abakinyi batamuhaye icicumi c'amafaranga yose bazoronka atagitsindo na kimwe intamba mu rugamba zari zigiye kwinjiza. Uwo mwaka intamba mu rugamba zatashe uko zagiye ntizinjije igitsindo na kimwe. Ibi binyoma birakwiye guhagarara byanze bikunze. Kuva haje intwaro igendera mu kinyoma ngo yashize Imana imbere ariko ikarangwa no kwica no kwiba, abafungikiwani baragwiriye mu Burundi bakaza biyita abakozi b'Imana. Nkurunziza akiza ku butegetsi abavugishwa barakurakuranwa mu Burundi, bamwe batwemeza ko ifaranga ry'u Burundi rizosumba amafaranga yose yo kwisi mu ntwaro ya Nkurunziza. None Nkurunziza yagiye aciye inzira y'ingana ifaranga ry'u Burundi rihonobera. Hari abandi bamwumvisha ko kwica abantu ari inzira Imana yamuciriye. Uwitwa Apotre Mbayahaga yigeze gutangaza icesi ko hari ibuye Imana yamubikiye mu ijuru ryo gutera abatavuga rumwe nawe, aho yavuga ko iryo buye ryasigajwe mu yandi yari yakoreshejwe mu ntambara yo muri Isiraheli. Hari uwitwa Persile Mwidogo
yavugiye mu nama nshingamateka ko Imana yamushishuriye ko atawundi mukuru w'igihugu azigera asubira kubaho mu Burundi keretse Petero Nkurunziza. N'umwaka uheze Nkurunziza yari apfuye, hari uwitwa Apotre Jean Paul Manirakiza yubahutse kuvuga ko umukozi w'Imana wese mu Burundi akoresha amavuta ya Nkurunziza, n'ibindi byinshi, kugeza aho abarundi bayoberwa ibyo barimo. Bamwe muri abo basabye hari abamenye kwiyegereza Perezida Ndayishimiye, naho we ari umukatolike nticabujije ko babandanya kumushishurira ibintazi nk'uko byari kuri Nkurunziza. Ubu bageze aho bamwumvisha ko Edeni yanditswe muri Bibiliya yari mu Burundi, ko ubwato bwa Nowa bwubakiwe mu Burundi, n'ibindi byinshi bitangira umutwe n'amaguru. Hari abandi bari abasenzi ba Nkurunziza ubu basa n'abazimye. Hari n'abari bagiye ku ruhande rwa General Bunyoni, ubu ntiborohewe na gato. Bamwe muri bo bari bamwumvishije ko agiye kuba umukuru w'igihugu, aho umukenyezi wa Bunyoni yavuga ko yahishuriwe ko agiye kuduga hejuru kurusha ntiyabeshe. Hariho ababimubwiye kenshi. Iruhande y'abo bagushi bazi guhendahenda abategetsi bakabafasha kuzirika igihugu cose ku katsi ngo bakorana n'Imana, hari abandi nabo bihaye kuvuga ibitangaza bitazwi iyo bizanana. Uri abavuga ko bimiswe kuba abami ba Isiraheli ya kabiri yitwa Uburundi, uri nk'ibi by'uyu yaraye yemeje ko ata muntu aza gupfa mu Burundi, n'ibindi tutadondagura hano kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Hari imiryango yinjira mu byago bikomeye kubera ububeshi bwabo bangusha, ugasanga bamwe badandaje utwabo rwose bahereza abitwa ko berekwa uri abataco bagishoboye gukora batabanje kubaza uwerekwa, uri ingo zisamburwa n'abo babeshi, uri abagwayi bativuza bapfira mu byumba by'amasengesho, uri abamaze imyaka barindiriye amaviza n'ibindi. Gusenga ni byiza, kwizera Imana ni byiza, kandi n'abakozi b'Imana b'ukuri bariho, ariko abantu barakwiye guca ubwenge bakanka kwemera ibintazi. Birababaje kubona abagushi barageze aho Imana bayita umufana w'imirwi y'umupira w'amaguru. Ibi binyoma byarenze urugero mu Burundi. Harakenewe ko haza urutonde mu gihugu. Mu kurindira ntituze ko hazoba igihe ca penalty naco hagati ya Modeste na Mbayahaga. Ubu baranganya amanota kuko umwe yarabeshe muri 2019 undi abeshe muri 2024, kandi bose ibyo bagiye barabesha nta na kimwe kigeze kiba. Abarundi bazava muri bino bintu bigenze gute, mu gihe biboneka neza ko byanze bikunze byose biriko birategurwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Twagerageje kureba ibyumviro bya bamwe n'abandi kugira ngo tubasangize, mwese mumenye icyo abarundi batandukanye bariko baratekereza kuri bino bintu biriko birakorerwa mu gihugu c'u Burundi. Sogokuru yisengera kiranga, kandi ico akeneye yaragisaba kiranga ikakimuronsa. Aha abarundi ntidukwiye gusubira gusenga nka ba sogokuru tukarekana guhendwa tubona. Nukuri birababaje. Undi nawe yagize ati, nuko ngira batamaramara uyo Modeste ntiyosubiye kuja mu bantu kuko biteye isoni kandi birababaje. Muze mutubwira n'amasengero yabo ahari kugira ntituze tujayo, kuko ntago ari ibintu bishimishije. Nukuri baraduhenda. Iby'abasenzi biragoye kweri. Hari uwambwiye ngo yagiye ku masengesho baramubwira ko ndiko ndamwiruka inyuma nshaka kumwica. Mana yanje, hariho vuga naziba. Nukuri birababaje cyane kandi birateye ubwoba. Ahubwo abasenzi nibo bishe igihugu c'u Burundi guhera ku bategetsi bakuru. Undi nawe yagize ati, iyo mbwa ngo na Apotre nukuri yatubabaje rwose. Abantu bacu umubanyi bapfuye, none yari yadogombwe ngo nta muntu n'umwe upfa. Jewe hariho ibintu ntokinisha kuvuga ko umunsi wo kwijana mu Burundi bwose ata muntu apfuye. Mana ntizigera yemera ko izina ryayo ritukwa canke icubahiro cayo gihambwe uwundi muntu. Nukuri birababaje. Ibyo byose tubiterwa n'indongozi zacu ziturereka ibyo bisuma ngo nabo prophete nk'abo yacabanza akitaba
ubutungane byihuta kuko yarahemutse cyane. Mu bisanzwe ibintu nk'ibi birakenewe mu gihugu kuko hari abantu twanukiwe kugira utwenge bidusaba kubona ibintu nk'ibi kweri. Gusa bariko barica igihugu ku rugero rukomeye cyane kandi bagihereye mu batwara igihugu. Ubuzima buragoye mu gihugu cy'u Burundi kugeza naho abaprofete basigaye babesha izuba riva ariko ntibahanwe. Mu kanya inkuba ejeje kwica uwitwa Vitali batazira Kibangu hariya mu Gasi zone Kigina muri komine Nyabiraba. Uyu mwagushi nawe abe aravuga ibyo ashaka ariko nukuri abarundi tukwiye guca ubwenge. Undi nawe yagize ati njewe mbona amadini menshi ari ukutubesha ariko ndazi neza ko nk'ibyo byose wegereye ishengero ry'abadivantiste abasabato b'umunsi w'indwi bakabigusigurira ntawosubira guhendwa. Ndazi bo kwigisha ugatahura nibo numvise bigisha cyane imvo n'imvano y'ibyo bintu nukuri birababaje. Undi nawe yagize ati Yesu ati hazoba abigishwa benshi b'ibinyoma bazohubya benshi mbere bishobotse n'abatoranijwe baramubaza bati none tuzobabwirwa n'iki? Nawe ati muzobarabira ku byo bama basokora bati isango ntibesha kandi ngo agahinyuza k'inkumi ni amabere ntibamaramare pe. Gusa abarongozi barakwiye guhagurukira icesi biragoye nukuri igihugu bamaze kucyoreka ku rugero rukomeye cyane. Ahubwo arabye nabi abacu bariko barapfa uwo munsi tubazanywe umugenzi wanje ahejeje kumubaza ko dufise ikibabaza aho nkorera aze gushira umwana wiwe muri moruge ahubwo uwuzi ahari nukuri birababaje cyane. Umwana we ahejeje kucikana kandi yongerwa umuprofete yavuze ko nta muntu uzopfa. Akajagari kose igihugu kirimo gatumwa nuko dutwarwa n'abantu bashize inda imbere kuko aho hakurya y'Akanyaru Mutama Kagame ico kibazo yarakivugutiye umuti urama rwose, yakivugutiye umuti urama. Uko zabona umuntu wese muri iki gihe turimwo avuga ibyo ashatse ngo yatumwe n'Imana. Nukuri Imana barayibeshera nukuri. None gasha hari inzara afise erega uwuhimbye ntasobwa n'umugani. Ntazi abakristo basengera iwe baburaniwe nawe araho ariko arivugira ibyo ashatse. Ibi bintu ko bikaze nubwo ari kimwe ku kindi Modeste azotsindwa kuko na 2019 nubwo ari nyeni yatsinze niwe yagiye mu bihano. Nukuri birababaje. None Modeste ku Mana ni iki? Sinkeka ko ari umuvugishwa koko w'Imana. Yavutse ari gusa namwe murabona ko ibyo yavuze rwose atakuri kurimo ariko nyine birababaje. Gusa mugani wawe aba bagabo bigira ba apotre n'abaprofete aba baragisibije. Gusa ngira yashaka amaviews ku mbuga ngurukana bumenyi. Business mu gihugu c'impumyi ntawutigira ko yerekwa. Abarundi benshi bizera ibitangaza kurusha kwizera Imana yabaremye yabaramukije bakabibagiza ko gupfa ari bibi. Nukuri birababaje. Ibi bintu ko bikaze nubwo ari kimwe ku kindi Modeste azotsindwa kuko biraboneka neza ko we avuga rwose ibintu biteye isoni. Abantu na cane abanyafrika bemera Imana ariko mu byo bakora usanga basigaye bizera abantu kurusha uko bizera Imana. Ibyo nabyo biva ku bihe by'ingorane tubamwo bigatuma iyo bavuze guhezagirwa kumva iby'isi biduhanze kurusha iby'ijuru twizera. Abanyamadini nabo baca babigira iruhudandazwa. Igikwiye nuko uwizera Imana atahura ko atabwirizwa guca kubiyita abapotre profete bishop akisengera hanyuma agakora. Abanyabinyoma nk'uyu ni benshi cyane kandi bareze mu gihugu cy'u Burundi. Abo bantu bitwaza Imana bose bakwiye kugara ubwo budumbidumbi ngo n'amasengero baguma bahenda abantu ntibakore ngo bariko barasenga ariko bica bifatana na bimwe bivugwa ko mu Burundi twasize Imana imbere ariko tukibagira wa mugani wa basokuru uvuga ngo Imana ifasha uyifashije. Abo bapostero apotre canke profete boba bari muri business zabo
guhuza inote atakuri batanga jewe mbona boba nk'isengero ebyiri canke eshatu. Ubu urasanga uwiyita apotere atigeze yiga ngo arafise ibyo yigisha. Nk'ubu urashengero rwa Modeste hari proje nimwe rurakora rusange canke rwambaye ahaga, ariko turabona amashuri canke amavuriro yubatswe na Katolike, Isilamu ndetse n'abaprotesta. None harya bari kutumarira iki uretse kugumya batwicira igihugu? Nukuri birababaje. Prophete asaba 10 kugira iyo Imana yamubwiye bishiki. Nubwo 2019 byabaye kurya ntibisigura ko ari Imana yari yamutumye. Jewe ndavuga nti uwo si umukozi w'Imana ahubwo ni umupfumu. Nta mukozi w'Imana asaba amafaranga. Ibintu aho bigenze byararenze urugero. Ubu naho ngo Imana yamubwiye ko atamurundi azopfa kuri iki kigenekerezo. Ngira ni yindi Mana atari yo mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mugabo arakwiye gufatwa agapfungwa. Ubusesenguzi bwanje ndabona rwose ko ibintu bigeze ku wundi murindi. Kuba apostere Mbayahaga Isidori yaravuze ko abakinyi b'u Burundi bagiye kurya bwa mitsima abahandi irya yari indemesho nyine kugira ngo abakinyi biyumve neza, ariko urya wundi musore kirya gihe yaciye aja kubetinga. Urumva kuba yarariye nibisanzwe n'abandi barabikora. Uyu munsi kuba apotere Mbayahaga Isidori yabeshuje ibyashikirijwe na mugenzi we n'urya mugabo mu kubehera Imana yuko ariyo yamutumye, nuko ibyo bintu nyine ari ibinyoma bisekeje kandi biteye ubwoba. Kuri birababaje, ubutegetsi bwari bukwiye kubikora ko. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.